tubaramutse tubahamwiriwe bivaye naho muherereye. Iyi ni Ihuriro TV. Nuko ushobora kubona ndi imbere yawe ukaca wibaza uti mbega uno munsi aje kutubwira ibiki. Coze kubabwira si kindi muri benshi mwadusabye yuko twabazanira ibiganiro bigiye bitandukanye kugira ngo televiziyo yanyu ntishobore kugara ntiyugare igume yaka amasaha 28 kuri 28. Ikindi kiganiro rero tugiye kuba tubazanira buri munsi ikiganiro kikaba cyitwa tubashimire bakiriho. Tubashimire bakiriho mbega ni bande, tubashimire bakiriho mbega ne bantu nyabaki. Ibyo byose byo muzogenda mumenya muri iki kiganiro. Uno munsi rero tudatebye twashoboye kujya mu ntara ya Gitega. Intara ya Gitega rero twashoboye kuguriramo kino kiganiro. Aha neza na neza ndiko ndababwira turi muri commune Giheta aho twaje kuraba uwo bita Munyare. Niwe muzi kuri iryo zina ariko kuno munsi muraza kumenya mbega Munyare ni muntu ki, Munyare amaze gukora iki. Ibyo byose nibyo muza kumenya muri kino kiganiro. Ntabatebeje reka twinjire tushobore kumenya mbega Munyare ni muntu ki. Ndabibutsa kugira subscribe, like na comment na share twagiye. Izina ryanje ni Deo Ndaruzaniye. Bakaba kandi bantazira Munyare. Mvuka ku gatumba kabaho hakurya kitwa Muremera. Hamacha twimukira ngaha ku mutumba witwa Kiremera. Mitumba igomba gusa. Okay. Ni muri commune Giheta mu ntara ya Gitega. Hanyuma rero jewe nakuze mbere meze nk'umwana umwe mu muryango w'abana bangahe. Umuryango w'abana bashika kuri 5 ntibashoboye kubaho. Jewe nije nashoboye kubaho gushika imyaka yose abandi bagiye baritaba Imana mu misi bakiri bato bari mbwa bari bamaze gukura. Hanyuma rero jewe nari umuntu akunda uturirimbo nubwo nari nkiri umwana. Uturirimbo twagutse uturirimbo bajya baririmba mu misa n'uturirimbo abantu bakunda kuririmba nyine. Aho nteramiye nkumva ngoma no turirimba ngomba kuturirimba. Hama rero hava haraza rero turadiyo tuje twumva imiziki yo muri Kenya. Imiziki yo muri Kenya rero nkumva iryasoro y'igitari kuntu ivuga. Nibaza ku kanone kameze gute, bakavugisha umunwa bakavugisha iki. Hagumana amatsiko, hagumana meru kiconyereka ku kana. Birabandanya rero hanyuma mpava ndamanuka Bujumbura. Naraka kunguka kiri gato gasore nka kimyaka 15 gutyo. Manutse rero hari ibare akabare kari hajya ku Buyenzi. Mu Buyenzi nibaza ko bari kujya kandi ibyo ari byose. Hari iyo bare bayita ko ari yo kwa Shabani bayari makangira nabayari ari didisira bagerekako. Ako kaba rero baravugiriza mu muziki. Abandi bana nyene wasanga bari kwidirisha njengera kwidirisha nyene ndaraba barumva rero ryajwe no ranumva rero ko ari igitari nyene kimeze nka kiraba mbona ukuntu kimeze tukaguma ngaho nyene mu idirisha turabiraho tukaraba tukumva turaryohewe bavuza karaoke yari karaoke kweri kandi barabakongo mani kuko mu Burundi nta buntu yari bwaganye kuvuza umuziki ogereje ni mu myaka iyi hoba hari mu 65 gutyo. Hari mu 35 36. Ndaraba rero tibwabona ishaka ikintu gisa gutyo rero naho numva mu radio ntari bwabona ingene gisa. Hama rero turatashe rero cyo kintu cyoma nkazogikora kuko yiri nkakivuza. Hama rero urumva ko nagifite imyaka 15 gutyo. Mu nyuma zaho rero aho icyo gihe hari nko mu 73 73 ari naho nagira ubugeni hari 73 cyangwa 74 sinibuka neza. Naciye byari byamaze gutangura yo kuvuzwa rero ivy'imiziki mbere hari habaje kumvugiriza umuziki tukitari bari barakoze umunsi w'ubukwe kweri baratuvuza kabisa numva turaryoshe cyane. Nja ntangura je ndabakubabwira naje muri amajenzi dose ndakora ko mvuze ko no bishobora. Wari wamaze kubyiga? Sinari bwavyige. Mugumva ko nabikunda urumva ko ari ikintu nakuze nkunda. Nubwo ntari bwakibone. Hanyuma rero baca baranyereka utuntu tumwe ntangura kuvuza. Ntangiye kuvuza rero ntangura kubigira neza nyine nkazagenda mu kukabare
mu kabari kagenda nkavuza nkabona abantu barazanye inzagwa barampereje yinwera kabisa nkaryoherwa. Wavuze uririmba cyangwa navuza ndirimba? Navuza ndirimba. Mvuza ndirimba n'uturimbo tw'Igiswahili twose tugashiraho. Aho ngo vijana wa sasa wanapenda pesa. Juu ya wanawake hawatumike nazo. Sitaki kuoa bibi mrevi. Nitatafuta wangu mwenye wa heshima. Ntundi nkutwitu gutyo kanavuga ngo garuka nshuti yanje Matilda. Garuka turirimbe Matilda. Musikintu kiryoshe Matilda. Kubura ryajwi ryawe Matilda. Bose tuvuze uririmba. Natuvuza ndirimba ncuraranga nyine biciriye mu mwanya nta buhinga nari mfise bwo gucuranga. Muga yavuze abantu bakanezerwa nkubona ko baryohewe. Hanyuma rero nyuma y'ivyo rero bahava rero tangura kubivutsa neza buke buke. Hari n'uturirimbo naririmbye ico gihe turashika mu radio nyine abantu bakadukunda. Hari n'ihiganwa nagiyemwo. Higanwa nagiyemwo rero aho turacarize ya 72. Twaduze 72 73 nyuma y'ubukwe nyuma y'ubukwe aho turaza gusubirayo nyuma y'ubukwe twumvirize kandi naho byagenze gute kwanza de kugira rondere kwanza umugeni go ama rero ico gihe rero twumva tugira korali ya komine Giheta tugeze korali ya komine rero hari n'uturirimbo naririmbye baradufata mu radio radio Burundi nkakavuga ishari n'inzigo birakazimirama abinzigo yazinze ishari rikabashwarayo uducuti twabona uducumu ugize icabasumvya bagacira ku buhombo ishari n'inzigo birakazimirama ako bantu baragakunze mbere basubiye kukavuza mu gihe habaye ingorane mu Burundi abantu bibaza ngo nabiririmbye ico gihe nyene nomenye ko naririmbye kera burya rero abaririmbye ngira ngo kenshi baravugishwa kuko ivyo naririmbye urabona ko usanga berekwa ngira barerekwa nyene cyavuye bishika bimeze gutyo rero ko twaririmbo ngo abinzigo yazinze ishari rikabashwana urumva uducuti twabo n'uducumu ugize icumu zumvya acira ku buhombo ego akwica gukuraho atakinda guhoya ruko hari ivyo uri kuramurusha mpava ndaririmba nakandi karirimbo nyene muri ico gihe nyene kiswe intimba y'uwigeze umuntu rero yo afise ibintu wargiye bihera hama kazogira akabonye isa akabonye ugasanga ntameze neza kubera ivyo yabuze ivyo yari yarafise naho naririmbye indirimbo yitwa intimba y'uwigeze intimba y'uwigeze itunga riratuma igatuma nyintumo nari mfise inka nyinshi zahakwa kuzura kabande narazishorera nkazishima narishima nkishimiriza umukene naramukengera nkamubona nkagahabwa umutsima naratamira ngashoza kwa makamano ngakamagira aho guhagisha ushonje ngashima kumuhaririza navuye nerekana ko ivyo bintu vyavuye birahera biheze byose rero nasigaye aho nishoza amakamano nashoka ku mugezi kumwonga umva aho kunywa amakamano nanywa amazi ni benshi bariko baradukurikirana batari bazi ko Deo yigeze kuririmba dusubize inyuma cinema gato dusubira 72 Deo nguye yagize ubukwe tubwire indoto zo kugira ubukwe zagenze zatanguye gute indoto zo kugira ubukwe kuko nabona ko abana nabo bagize ubukwe kandi nkabona ko ari ikintu cyari gikenewe mbere n'ibintu nirengagije gatoya kuko n'ico gihe urabona ubu baravuga yuko umuntu akwikubaka afise imyaka nka 23 guca 22 bo batera bayiduza umukobwa akaba afise 18 ariko ubu niko bavuga niyo mategeko hari niyo mategeko hari ico gihe nuwagira imyaka 16 72 ritanzwe ku 3 na 5 wagira imyaka 16 birashobora kugira ubugeni abariko baradukurikirana bava bibaza mbega Deo yarongo afise imyaka 16 jewe rero yararenze rero yararenze abantu bavuga ati mwamba yarabihebye twahungira ngo bari batangiye kwinuba bari batangiye kurinuba za kubigera mfise nka 23 22 ngoro ko nari impunzi
umukenyezi byagenze gute ntudushaka kumenya byagenze nuko byari muri ico gihe nyene waragenda ukamutemberera canke mugahurira ahantu mukaganira je nagiye gutembera iwabo haraho hakurya hanyuma nkamuganiriza mubwira ko burya rero nyene yuko twubaka tukabana kandi umubwira uko nyene bikaca biba ego hanyuma rero nawe apfa vyakira neza aravyemera haize igihe rero haragera barajana inkwano igihe barajana inkwano umenga byari 4,000 urumva ko ari kera 4,000 inkwano inkwano 4,000 zinote tubona zine kuri ubu bibaye bikeye no kuvuga wanyuma ni miliyoni zine urumva habingiye kubusa bwinshi ubona kubusa bwinshi tugiye byari 4,000 amahero azi ko ayo umurimyi ni yakorera ku munsi ubu wiri bararima n'abakora handi ho barayarenza bakorera 10 bagakorera ngaye bine bya utinda gutahana tu ego ndagutahana ama rero bahitsa rero turubaka uwo muzi w'ubugeni rero niho ndaca ntumira abo bahungu nari namaze kubabona bavuze umuziki baraza barawuvuza bararimba n'izina ry'iwanje n'izina ry'umukenyezi wanje bayaririmba yose kandi barimba ngo bagenzi bana ba mama muze twese tunezerwe kuri uyu munsi w'akanyamuneza twigino umugenzi wacu shampuga izina ryanje akavuga n'izina ry'umukenyezi nuko umukenyezi uramuzanye mu rugo mbega niwe muba mwubakanye gushika kino gihe cyane niwe tukiri kumwe gushika no munsi turava tumuvugisha mu kanya tureke iby'ubugeni rero tuje rero ku Deo nyawe wa ninde cyagenze gutegira Deo yisange muri ninde kugira nisange muri ninde urumva yuko twaririmba hama rero harabaye isabukuru bisisabukuru ry'ugwaruka aho nko 70 na kangahe n'indwi gutyo muri iryo sabukuru rero hari abantu mu kugira mu gukota abantu babakota mu buryo bubiri hariho abanyeshuri n'abanyagihugu basanzwe batagiye mu ishuri hama rero abantu bati rero ko mu banyagihugu nta bintu bya théâtre bamenyereye abantu bakunda gukina théâtre ariko urumva twari dufite imigwi rero y'abaririmbyi bacavuga ati uyu migwi yose y'abaririmbyi hari tugire théâtre apati kuko nta bandi bantu bo mu mihana bakora amateatre baca bakora théâtre bahise mbere bwiza burahenda cyo muri baririmbyi bose rero bari barabakoranije bakina muri iyo théâtre bise bwiza burahenda muze bwiza burahenda oya bahise bagira ibyago hama rero iyo théâtre ica ibiyambere muri commune Giheta kuko urumva ko atabundi bahiganwa ikira biyambere mu ntara ya Gitega ica rero iramanuka no mu gisagara ca Bujumbura naho nyene ironka umwanya mwiza aho yari 7 aho bakoma kuba ari 7 gutyo 7 gutyo shangire n'umunani sinibuka neza hanyuma rero bigenze gutyo kuririmba turabibandanya mugabo tubandanya n'ukuza turakina n'amateatre niko mwumva mwataguye mukina amateatre kurakina amateatre azi ko ahugene ni nka ninde nyine kujyanira dukina ninde hanyuma rero nyuma zaho hagiye kuza ihiganwa bise Sanga Isamirizi yaca kuri tene etebe ntiyari bwitwerete imbere yari kiri radio yonyine iyo radio radio Burundi Isamirizi y'u Burundi nabo bari bateguye iryo higanwa twari bwavuye ntimwari bwakanye kuvuka ndabizi nitwe Sanga Isamirizi muri iryo higanwa rero bise Sanga Isamirizi naho rero uwo mugucu wa mbere wanyu baca baravuga bati rero uyu mugwi uzorutanga ikiganiro kundwi Isamirizi y'u Burundi umva mwatanga audio audio yonyene ntirebwa kuri televiziyo bica biratangura mbere jeje bitangura sinari nkirimo kubera twategurira hakurya mu Kabanga naho urabona ni kure nari navuye hariya kwa Kirega hariya iyo twategurira urabona kuva hariya n'amaguru gashikariya ikintu cyorosha ari metero hafi 200 burya tukiraho nyine ariko mwatambwe muri bangahe abantu bo baratanguye bari bakeya batari nka 12 gutyo ariko muri abo Deo yararimo je sinarimwo kubera nakwiye ko hari kure ntiwaje kugira myimenyerezo sinemeye gutangurana nabo bwa mbere twari kumwe
hanyuma rero mu nyuma zaho batanguye duca dutangura uwundi mugwi ugira kabiri mu nyuma umugwi w'abaririmbyi ba komine bakorera kuri komine musitanteri yarahari ati ndabona rero aba bantu nabo barakwiye gukina teatre nako nabiciyemo gatoya hariho umugwi w'imwumba baririmba bakongera bagatamba kumbe barakina n'amateatre baca bagira igiteramo ngaho Igitega ico giteramo ngiye kukiraba carimwe teatre kikabamwo n'intambo noca ncambwira abo twari kumwe rero muri uwo mugwi twateguye umugwi wa komine ariko ninde yari yatanguye yatanguye yitwa ninde uko nyine yatanguye yitwa ninde rero basha kugira ngo tukore ibintu vyiza twongeremo gutamba no gukina teatre kumva ko nari nabimenyere ko twari twabitanguye canandika teatre bise bwiza burahenda rero wowe ku giti ciwanje ndayihereza abo bantu turayikina abantu bararyoherwa gose musitanteri ari cyo gihe ati debo nimutangure namwe ninde kuko urabona bari abantu ntaco basumbije aravyo ni teatre ngene yari imeze ntiyatebeje aciye agenda guhamagara wo kuri radio na televiziyo tweje kuyandika baraza barabiraba shavuga rero timwandike ibikino bine hanyuma muze tubirabe tuca turavyandika bingahe bavyumvirije bati uburo dutangura umukugira kabiri rero ngo wari umugwi umwe kugira ngo barwize ibiganiro bariya bagatanga bibiri natwe tugatanga bibiri bica biheraho rero nindi biratanguye umugwi ugira kabiri ukorera no mu Giheta urumva ari ukorera mu Kabanga kwa Sakubu ino mu Giheta kwa Deo iyo migwi rero yarakorana n'ubundi dukeneye abakinyi twega tukabakira hariya n'abanyine bakeneye abakinyi bakaza kabakura ino twari imigwi ibiri mugikorera hamwe ariko kuva kera umva rero twari tuzi ko ari umugumwe wa ninde musanze tuzi ko ari umugumwe uri kurabira wabona ko ari umwe rero ko twagera tukakira abakinyi hariya wabona ari babandi nyene no bakaza bakakira abakinyi wacu wabona bari babandi nyene kuva ico gihe rero je aho hoba hari nko mu 83 canke na 4 ariko hari haize nk'imyaka 3 gutyo ninde tanguye cyo yinjira barakubona nawe ku televiziyo baca barambona rero mbere televiziyo yari tanguye kuza cyo turatangura rero bica bibandanya gutyo nabasubira kumenya ngo mbega batanguye naba canke batatanguye naba kanumva ko bamwe twari twarabanye turirimba hamwe dukina hamwe rero kuva ico gihe bica birabandanya ushika nuno musi bego none izina ninde izina ninde rijya zina ninde yo yaragize icyuve cyo kwita ninde izina ninde ico gihe nyira batanguye nibo bumvikanye bashira hizi ariko sasa izo gitsina baravuga ko umva ko je ntari nyirimo yo yajazwe n'uwari directeur wa radio televiziyo ico radio y'u Burundi yitwa Ntavyo Alex nuko bisigura yuko gushikira ino saha abantu bamenye yuko ninde kuva kera ari ibice bibiri ngira ngo bimenye usinde kwa mwingira ntabyo bazi kuri kurabira ntushobora kubona ko ari ibice bibiri ubona ko ari igice kimwe atari ubinunga bibone bacabuna ko ari ibice bibiri ko mbategura hamwe bamwe batanga ibiganiro bibiri abandi bibiri numva batanga ama parti tuyite nk'aba parti muri kino gihe kugira babyumve neza yego nuko byari bimeze nuko de waribonye kuri televiziyo ku munsi we wa mbere wari usanzwe ufise n'impano yawe yo kuva kera yo kuririmba muri wowe wiyumvise gute byatunezereye cyane munsi bwa mbere nyine ni kinaganiro cyacu gica kurira kunsamirizi cyatangiye gusamirizi twese ngo tushamirizi ngo nyene bica birakurika ko byari kumwe bica birakurikirana bija kumbonesha kuri bashi iyo joro ntitwasinziri twaranezerewe cyane tuguma tuyerera mwijoro tunezerewe cyane tuganira hari telefone twari kumwe twari twaboneka icyo gihe abari begeranye no baganira nyine bakagira kumva yuko banezere bakuma batembera muri kano karere muri bwo bacha vuga uti izi ni impano rero zacu ego twavuga ko ari impano zikomeye turose rero ninde rero biratanguye irabandanya gushika no munsi bihava birabandanya no gushika rero aho ninde rero yamamara iramenyekana cyane niho nava nkina n'igikino bise ubugabo no urumogi runyaga ubugabo
ni naho banyise iri zina rya Munyare. 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 Iryo zina rimeze gute? Iryo zina rya Munyare mwisanzwe nta kintu risigura mu cyo kintu twakina. Gusa hariho umuntu muri aka karere yankura umugi gwishi cyane yitwa gutyo Munyare. Munyare cyo basha kuduteguye ikintu kimeze gutyo. Uzokina tumwite Munyare. Nawe izina riba ryagufasha. Riba riramfasha. Mbaza no kurigwanya iryo zina ko nari nibutse uwo twarikuye ko yarameze nabi ukuntu yarasigaye ameze. Yoba kiriho? Ubu ntawe ukiriho, mbanza kuryanka iryo zina ndajyanka bagumubarinyita ndajyanka bagumubarinyita irafata. Irafata mva ndageyemanga. Ituma ndageyemanze nuko nasanze kandi Umunyare bawutera mu karimbi kugira ngo banguranye umuntu n'uwundi. Sanga natwe mu byo dukora turabanguranye tukereka abantu kubatorengerani mwese agumiwe ntagire urengera ubundi ngo amugirire nabi. Cyaza mpamva ndageyemanga. Ubuho nagiye numva muri no misi ko Umunyare ari umuti. Basha uvura ingwara zikomeye cyane. Uramvura umuti. Ndi umuti. Tukiraho nyine ibintu mukina birigisha. Birigisha mbega kuri mwebwe mubona yuko zijya nyigisho mutanga zirakwiye ku bantu baba bazakiriye. Ziriya nyigisho zirakora cyane rero mbere. Nizikora zikoze nyuma muri karisi kera cyane ho. Twabonanye n'umugabo areze iminsi imbere yarakira umusore. Arabwira ati wowe sha ni watumye ndekura umugi kweri. Ati nari narutanguye ndi umwana. Tumaze kora ivyo wakinye mu gihe bakwita Munyare. Ukuntu wari uteye ubwoba, ukuntu wari usigaye umeze. Tunacengira ubwoba ko nzobamera nk'urya muntu. Candaruheba. Bwawe birakora vya bintu rero. Kandi nivyo nazo ukuntu bari bangize. Bari bampinduye kabisa umushatsi barabona urabuteragiramwe ivyatsi bakagira gute. Chama Madrid. Ya Madrid ko ari ibintu bisharije. Ni ibintu vy'umusazi nyine. Kandi nivyo kuko aya Madrid ubona ubu. Rega ico kintu ntawe yagira. Umuntu afise umushatsi wa Madrid bico gihe bari guca biruka. Ko abasatsi ni bari bakunda kugira umushatsi nk'uwo yaba ari umusazi. Ama rero ico gihe bambonye rero baratinya hari n'abanyobewe. Nibuka nk'uwafata ikiganiro mu radio. Igihe nariko ndagikina no muri televiziyo. Yarandavye aranyuka. Kuri Deo. Kuko bari bampinduye kabisa sigenda ikintu nyine cy'ikintu cy'ikidebire Numva rero ko bari bampinduye cyane. Uwo muhungu rero yabonye ukuntu ngo nari imeze acarare ku rumogi. Yumvise ko aruvuye kunyigisho wamwereze. Yumvise ko rugira nabi gonona. Urumva rero ko zampana zishikira. Tukiraho nyine mbega kugwaruka go bari kwinkura umugi muri aka kanya ni zihe manuro zitekerera. Abakinkura umugi je no bahanira kubora reka mbere boce baruhagarika ubunyine ko nta kamaro kago. Kuko nuwo nyine yari umwe ico gihe yari yononeka ko mwe twafatiye ko mukwerekana ingene bonona abantu. Yari yononekaye cyane muravyo kasanga nta kimeze neza. Rero urumogi ruronona kandi barumwa kugira ngo banezerwe ariko nta munezero urimwo kuko bamwe ureza rukabonona rukabagirira nabi. Mbere bamwe bakava rubashira mu bintu byo kugwana ugasanga baragwana bakazoba n'abasuma kwatacu babacibanga bakava murabona umuntu nubwo bameze gute bakamuvuga nabi bakamutuka arababara kweri arababara kabisa ndabona ko bigoye. Bamwe mbere bigatuma agomba no kugira nabi ko bamuvuze nabi cyangwa bamututse. Nayo rero urumva ko jaho nciye bavuga ati yo uri Munyare bateri Munyare tuyakwiri dufata agafoto sha turi Munyare bateko takira gafana ze kunywa. Turaryohera kweri hariya mu ntuze. Uvuze yuko ata bintu bikomeye uba warakuye muri nini? Ntavyo nakuye habuze iki? Icabuze kuko ino si ibintu abantu bakunda cyane burya. Ino mu giheta canke mu gihugu. Turazi ko mu gihugu cyose gusa mugabe ikindi insamirize nayo yaradufashe neza tukaronka agasabune tukaronka nakunyu vrema yegico baragikoze nubwo biri uko naho nyine nubwo navuze ngo mbega nta butunzi nakuyemo oya kuko hareba mbere n'abari batumbega twari tworonka akaronka kurya bigendera Munyare. Kabona barababaye bati iyo tubera nka Munyare ati kuko radio ntabuza kandi baha turabona abama bagenda hariya kandi hari igihe usanga bambaye uduhuzu tumesuye kandi igihe usanga byagenze gutya ngikunda no gusorora bati kandi barabaronka agacupa kaza barasorora
urumva rero nubwo biri uko rero ako kantu karabaye nuko bimeze no gushika no munsi. Okay, turaho nyine kigano ni tubashimire bakiriho. Reka rero tuje rero mu muco ugira kabiri rero gushima. Bega Munyari. Nkaka kanya umuntu wovuga ushimire ninde? Bono ushimira. Ushimira tuvuge ngo amara huye nawe mu buzima bwawe nyine uvuga uti uyu muntu yafashije ikintu gikomeye. Eriko ubwa mbere banza gushimira iyo nsamirizi y'u Burundi nyene. Okay. Hama ngashimira n'umusitanteri yatwara komine Giheta ico gihe. Abo ndabashimira kweri. Bo batumye uboneka bo batuja kwisamiriza ukumvikana. Yego. Abo ndabashimira. Hanyuma ashimira nabo bantu rero baturorera nabo baba ndakubwiye duhwana bakanyakira neza bakanganiriza neza. Nabo nyine ndabashimira. Okay? Yego. Nta muntu uvuga uti uyu muntu njewe n'ubu twohura no mushimira. Umuntu umwe ku giti ciwe. No ku giti ciwe. Kira ngo nuko ntashoboye kubibuka gusa. Gerageza wibuke urafite umwanya. Aho gusa rero ndashimira uwo musitanteri yatwara komine Giheta ico gihe zari mu myaka iyi. Hari mu hari mu 80 guce. Aracariho. Ntoya nta kibaho ntawe kiriho. Ntawe kiri ariko nkamwe nobona nk'umwana wiwe no ndamushimira. Nabwira nti warakoze kuko papa we yarakoze yarangiriye neza. Tuje rero ngaho dusubira inyuma gato mbega dewe muri aka gushika muri uyu mwanya dewe bagize ku bana bangahe we n'umufasoni we? Gushika kino gihe mfise abana 9. 9 abana 9 abo 9 barubatse bose ni bose wanyuma igomba kubaka muri n'umisi nyene. Mbwarasigaye n'abandi babiri mu nzu batarubaka. Bose wababyara 9 bose barahari. Barahari bose kabisa kandi muri abo barubatse ndafise abakazana bangahe babiri. Ngando nko wa gatatu. Ndafise abakwe 4. Umva rero ko ndafise abuzukuru kandi batari munsi ya 20 nabanga. Abuzukuru bari. Twaho nyine ni igiki woba ni jambo nyabakiwetekerera umufasoni wawe. Cyo namutekera nuko twabanye neza kandi n'umukibanye neza. N'ubu tukibanye neza n'ukuri. Yego nawe ndamushimira reka nyine kandi. Kuko iyo ataba urumva ko nivyo ntari kubikora. Turakerega mu ijoro none ko none umwanya wo kwiyumvira. Nivyo. Rega mu gukomoza ikintu utegereza gutekana hajya nyine agatiro kagize hari agatiro gahagarika ukiyumvira utagakintu gatumbereza nagacisha na. Nari umugore muri kubatera urumva ubigira gute. Kuja muri iyo nduru nyine aco wokorereka. Nawe ndamushimira nawe nyine akoze neza. Okay. Ni igiki wobwira canke wosaba umukuru w'igihugu muri aka kanya? Icyo nawe usaba umukuru w'igihugu siwe kandi siwe wenyine n'abandi bose reka. Dutanguye ku mukuru w'igihugu abo bandi turabashikira mu kanya. Dutanguye ku mukuru w'igihugu. Yego numusaba kwamfasha nkabandanya nkora ibindi ko ndiyakora. Kuko noneho byo yomfasha urumva ntivyahereye aho gusa hukina ibintu byo kuri radio na televiziyo. Ubu nahavuye ndondera buryo gukora udufilime twiwanje. Udufilime twiwanje n'uturirimbo nyene. Yene ko ndadukora rero yego bamwe baramfasha n'ukuri. Barafasha ugasanga nadukoze nakotesha kamera nk'utwo twiwanje. Uracakota? Ndacakota. Nari nyine umuntu yo kwifuza guterera mu nyari bw'ibyuma yonteraga kamera ubwa mbere na mbere akamana kamashini ko gukora twa dufilime twawe. Usanzwe uzi kubyikoreraga muze? Nawe ndabizi ndafise abahungu bobikora. Ndafise abahungu bakiri bato bobikora n'abakobwa bakiri bato ngira ngo bobikora. Usabye muri rusange cyangwa usabye umukuru w'igihugu? N'umukuru w'igihugu n'umusaba nyine ndamusabye nawe nyine. Reka rero tuje muri iki gice c'abafana rero n'ibandi nyine twaje tubashimira bakiriho abantu bakora dukurikirana ndibaza muko muramubona twamubazanye ni Munyari niko twomwita ariko mwumvise izina ryiwiwe. Abafana biwawe turi ikiganiro tubashimire bakiriho ni igiki wo basaba muri aka kanya? Tubashimire bakiriho nyine nkora ndabaye hagize uwitaba Imana mubo dukorana nukuri baramushingurana iteka. Cyo haro bashingura je ndashima kweri bakoze. Rero tubashimire bakiriko tubashimire bakiriho rero ubu naje ndazi ko bari ko barantegurira agasanduku keza no kuri kameze neza kandi abizi. Kuko abantu bankunda nakubwiye ko ari benshi. Bashobora ko bari ko baragategura. Hanyuma rero bari karagategura ibo barakabika harya. Naho kaja zahengere hageze akagoborore
mugubazana tuntu twa turakoresha zone kaga kamera dukore hari ufise udufaranga kama gafana ntushobora guha abakinyi banje bamfasha gukina ko ndabakinisha ku giti ciwanje urumva ko bagize neza bakamfasha no kuri ibintu nyene bitari biki ngakora bitari biki nubundi tubashimire bakiriho tubafashe bakiriho bakamfasha nkiriho ibyo bintu bikazogira akamaro kandi ubu rero kandi nivyo nkora jewe nkora ibintu bijanye n'ijambo ry'Imana baba pasitori baba patiri babandi bakuri ijambo ry'Imana bakamfasha tukabikora kuko turigisha abantu kabisa navyo nyine barabishima naragize nk'aka sketch kamwe ga comedy kavuga ngo umunyere yarabonye Yesu abantu baragakunze cyane umunyere yarabonye Yesu cyagenze gute nerekanye ko Yesu yavuze ati ni wagaburira umuntu ashonje uzovugaburiye jewe ni wambika umuntu ashonje so wambitse jewe ibyo twagakenye rero nerekana ingene nabwiye abuzukuru banje ntiwagiye kuraba Yesu bati Yesu mubona he ni Yesu namubonye ahari none rukanga rero nsanga uwo muntu twakoreje mu gukina aricaye ararushe aranyotewe cyane mu kafana niki babuzukuru banje nabereka nti wamwe Yesu nguyo rero ko ariko yavuze ati nimwagaburira umuntu muzamugaburiye jewe nimwambika umuntu agowe muhaye jewe tukiraho nyine hari abavuga yuko umunyara ari umupasiteri mbe nibyo oya se umupasiteri mugandi ubundi muntu mwishengero nyene akora utuntu ego akorera Imana niko benshi bakoze akorera Imana yego niko bavyita mugabo si pastor mugabo benshi bavuga ko ni pastor ariko just ni pastor reka duheze ikiganiro tubasaba ni igikimwo saba abafana banyu muri rusange abafana bakunda ibikino bya ninde bisanzwe guca kuri radio nkuru na televiziyo y'igihugu bica no kuri radio no vuga y'igihugu no mvuga no kumbuga ngurukana bumenyi igikimwo amubasaba muri aka kanya icyo no basaba nuko bo bikunda cyane rega gukunda ikintu navyo birakenewe bakabikunda kuko ni ivy'iwacu bakabikunda cyane kandi nabyo ndazi ko binaryoshe kubona umuntu wiwanyu ariko arakina ibyo bahorabona mu mahanga bamwe ba Kanumba bande mu Rwanda babandi baruze mbega niwe ndese no kunda ba Papa Sava banya Kisuhariya bariya ego hariho n'ubundi bakunda cyane bamenya nuko ndamwibagitse ntabwo ari bamenya oya hariho Teogene araririmba hariho uwundi nyine akina azwi cyane akina iby'amakomedi akina ibyagute arakina hari n'ikiganiro cyabona macitwa gute Kanyomvya mugaba Kanyomvya none kuba dufise abandi no rero umva ko bari kubishima navyo nyene beza nturigera ugira bako byo guhura na Kanyomvya kubera nawe bitangiye kera Kanyomvya mugana nahuye n'uwo bakinana n'uwo bakinana mugufi ya cane gufinya nzovu ya twaraganiriye bamara umwanya tuko turaganira ubu niwe twashoboye kuganira ariko Kanyomvya ntitugeze tubonana mu maso mu yandi ngo tuganire ariko ndakeneye ko no mubona tukaganira Kanyomvya nare nk'umufana nk'ubuyoza akavuga ati je ko matakujane mukinewe na Kanyomvya wo mu Rwanda wo byakira gute tunezera cyane kuko mbonye Kanyomvya abona ko ngukura we nari karakura nka jewe nyine abafana bako baragukurikirana ngaha habura n'umwe aza kuvuga ati wowe kiratereka ndamujane kwa Kanyomvya muramutse baramukanyeho nawe nyine bagize neza cyane bakina kantu yego nawe nyine bagize neza kwemera ukagenda jewe nogenda n'ukuri ngatugakina nuko rero jewe uko ubwo nibwo buzima bwanje naciyemo rero ndumva yuko ari birebire reka duheze usezera abanyonyi bakora dukurena akava mu ntango gushika kuri no sa kuri mwebwe mwari ko muradukurikira ndabasezeye kandi abakunda kandi uyu muntu nawe nyene murabona ko bakunda yemeye kundondera kugira ngo tuganire umenye ivyanje nawe nyene ndamushimiye tubashimire yego murakoze